gutanga Yego. je ntanga ubutumwa bukenewe ku isi yose. Aha, nk'ubwahe rero bivanye na inspiration mba nahawe kuko okay. indirimbo zose nzogira ubutumwa bumwe kuko bose bakeneye ubutumwa bumwe. Gusa byose byubakiye kuki no kuzana abantu mu bwami. Shalom turabaramukije kandi abafana abakunzi ba Rehoboth Trust TV muri kumwe na Charmy dushime nkuko mwaba mudukurikirana. So imbere ko tuja n'ahantu kure ngo tuvuge ibintu byinshi ndabibutsa gusa subscribe. Baziko subscribe ituma mubona ibiganiro byacu buri gihe cyose kandi mukabironka nyine bigezweho bikirisho bitamaze igihe kinini. So for today like uko twama tubikora tumenyekanisha umuziki wa gospel n'abartiste gospel. Uno musi turi kumwe n'umuntu benshi muzi mugabo surtout abantu bo muri Nord. So reka tumuramutse rero tunyarutse ndamukije cyane. Ni sawa turashima Imana. Yego mushaka kutwibwira amazina yanyu? Amazina nitwa Divin Yeah. Divin nta kazina k'ubuhizi nta kazina k'umuziki ufise. Kariho ni Divin Gospel Singer. Okay. None Divin ko zimeze neza? Si bose kuko narimaze iminsi ngwaye akamarari. Yo imisuhuko nshuti yacu. Ego ihangane gose. Yeah. Hama none Divin ugrakaye for nyene ku bantu bakuru rya mbere ku bantu ari bakikubona ubabwire Divin majamo make ninde Divin ko atari bamuzi womenye iki? Divin umwana yavukiye mu ntara. Divin ntakiri umwana, Divin n'umushinga naye cyane akutse bose. Okay, Divin n'umushingana. Ego. Mugato watse. Yavukiye mu ntara ruguru, intara Cibitoki. Nakuri Bujumbura. Yego. Navukiye mu nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango w'abapastori bakijijwe. Wavukiye mu muryango w'abapastori? Sinavugize ibakwe yo kuvukira mu muryango w'abapastori bakijijwe ariko nakiyaga kiza muri 2014 niho natanga gukora gospel music. Nkaba ndayikorera mu ishingiro bita EAC Kinama. Yego. Gospel music ko ikwesemo gospel music? Nuko nahamagawe. Kandi Wahamagawe? natahuye ko nahamagawe. Wahamagawe gute? Na annonce ku radio, ku televiziyo barakije ko umujournaliste ashaka guhamagara canke wahamagawe gute Div? Ihamagagwa ry'Imana riza mu bugombe bwayo. Okay. Ndi umuntu nakuze nitahura ko mfise impano yo buririmbyi kuva nkiri muto cyane. Okay. Nakuze kuva ndi 4e primaire nkunda kuririmba cyane. Rero nubwo ndirimbo ubu sinahereye muri gospel cyane nakora profane. Kera akora profane. Rero igituma mvuga ko nahamagawe nuko Imana yampinduriye akarere narimwo mu buryo budasanzwe. Ego. Isanga nagiye mu bwami bwayo ntangura gukora gospel. Okay, none uko kuntu Imana yaguhinduriye ikagushira mu bwami bwayo hari akarusho ubibonamo? Harakunda bibonamwo kandi cyane ko nzoja mu ijuru. Uzoja mu ijuru? Yeah. Ni iki gikomeza kuzoja mu ijuru Div? Byaditsega cyane ubu ufite discussion uko ari Imana yawe uri kubwira yuko nyene uri destined kuzoja mu ijuru. Umve. Ico nizera nuko umaze kuba umwana w'Imana wese. Ego. Uko biri kose ko vyogenda kose. Mfise assurance yo kuja mu ijuru. Ufise assurance yo kuzogenda mu ijuru. Neza cyane. Est-ce que iyo assurance yo kuzoja mu ijuru nituma wumva yuko wokorera Imana muri yo way ya gospel? No, kubwanje sinovuga ko iyo assurance yo kuja mu ijuru ari gituma nkora cyane uko. No. Wowe ni iki none? Igituma nuko nshaka ko nabandi baja mu ijuru. Kuri jewe sinishizemwo kuko je naramaze waramaze byamaze kwemezwa byamaze kwasinywa. Ariko nkora kugira ngo bandi bose bamenye iyo nzira ndiko ndajamwo, bamenye n'agaciro k'iyo nzira ndiko ncamwo. Cyenda bicisha rero mu mpano Imana yampaye y'uburirimbyi. Ego vraiment we here turi kumwe n'umu big pastor hano. Ego ntihemye n'umu pastor mbwa mumva yuko aratekeye ubutumwa budasanzwe. Reka tubwiye rero Divin wowe wumvise ko gutanga ubutumwa bwawe wo gucisha mu ndirimbo. None ubutumwa we cyane kunda gutanga n'ubwa Jesi novuga ngo ubutumwa cyane nkunda gutanga. Yego. Je ntanga ubutumwa bukenewe ku isi yose. Aha, nk'ubwahe rero bivanye na inspiration mba nahawe kuko indirimbo zose nzogira ubutumwa bumwe kuko bose bakeneye ubutumwa bumwe. Gusa byose byubakiye kuki no kuzana abantu mu bwami. Yego. No kuremesha abari mu bwami. Okay. None iyo sohoye indirimbo wewe uba witeze iki? Ikintu hanini muri kote y'imwemu iyo dusohoye indirimbo twiteze kuganya imitima.
kuganya imitima kuzana imishaha myinshi kuri Kristo mu buryo bimwe mu nico uba witeze hama mu wundi buryo wundi uba witeze iki ubundi buryo bw'umubiri nyene nawe uvyumva oya ntavyo numva vraiment ntadusigurira tugira ivyo bintu bindi aba yiteze ico Imana yaguhaye kirashobora kubeshaho ico nico nizera mu buzima nuko ino ngabire Imana yamaye irashobora kuzongaburira ikagaburira n'abana banje ikambika abana banje ikananyambika rero namba umupasiteri ashobora kuba hata kandi kaza afise ari ukuvuga ubutumwa mu ishengero n'umuririmbyi arashobora kubaho ariko kazi konyene afise mugasi nce mbwira abaririmbyi ngo bibinebwe niturondere no mu zindi nzira ko igihugu cacu nikiraba developer gose uburyo twobigira akazi gose none wibaza ko habuze iki kugira ngo ico gihugu cacu naco gitere imbere ngira navyo bizova biba akazi bisaba gusa ko abantu babanza bakamenyera kuko hariho ukuntu ibintu vyo nga mu Burundi bitamenyere cyane cyane ivyo bya gospel ubonye nk'afishe ngo evenement ya naka ya gospel ku mahera amajambo araba menshi none ga Divin ntakwinjiriyemo kubera na jewe barabishika nkasoma Bibiliya baravuga yuko ingabire ngo twahawe uze tuyitange ku buntu none uri nk'umu artiste ukaca organiza evenement uri sanse gutanga ubutumwa bw'Imana ukacurihisha umva ibintu nibwo ubutumwa bw'Imana nyere bukirimwo canke byahindutse gato ku buntu uvuze ku buntu cyenda kubaza nanje ikibazo nk'umujournaliste nta kibazo turahana mbega muri studio tugenda kurimba ku buntu oya kandi munavuga no mu ndimisha nico kibazo iyo ngorane tubwire rero ico mbega iyo duteguye concert vyuma tubironka ku buntu oya afishe bazidukorera ku buntu yo kumbe ni ivyo muri make kwakiraga kizane ku buntu muga kugira ubutumwa bwiza bugere kure ubutumwa bwiza yani inkuru nziza cyangwa se tushikane ubutumwa kure bisaba ko tuba dufite amahera sawa rero aya mahera tugira ngo binjire ku mahera ntitubigira ngo kugira ngo tuba aba boss bahatari tubikora kugira ngo twinvestise kugira ngo turonke uburyo bukwiye ubwo bugeze ubutumwa kure umuntu wese ariko aradukurikirana kuri Rehoboth TV uhindura ivyumviro nimba warabibaza yuko kurihisha muri concert ya gospel ari kugira ngo umuntu yuzuze umufuko wiwe aronka amahera oya mugabo barakeneye gukora ibintu vyiza nkuko yabimbajije afishe nzikorwa ku buntu nimba kubakeneye ibintu vyiza ama instrument bazoyaronka ku buntu kandi n'aba musician n'abantu si ivyuma nabo barakenera barakenera gufungura barakenera gafana donc tute duhindura ivyumviro rero nitumwe tubabona yuko ari abacangero ariko tumwe tubona muri bo abakozi b'Imana none Divin wavuze ibintu by'amakoncert wowe hari igikorwa kurategura kiriho igikorwa gisanzwe gusa canke hari ibyo wigeze guteguraho narigeze kubitegura muga bisanzwe nyene byagusa muri wa mutima nyene bivuga butumwa kuko abarundi nituramenya iki kintu c'amahera umva tubanza kuja mu vyagusa gato yogira ngo iyo mitima tugume tuyiganya muga mu minsi zo turatanga gukora ivy'amahera hewe hari imigambi rero umva ikateguwe kuzotangwa amahera mugabo Divin nibaza ko atamuntu azotanga amahera yiwe atumvise ko ari ikintu vy'ukuri kiri special ko kirategurwa ikintu nyene gifise ingufu zidasanzwe so ku bantu bose bakora dukurikirana bacishije ko gato rero apana gato no bahenyene wa mu Divin wa vrai yanga bidasanzwe iri muri Divin wabwira ati vy'ukuri hari ikintu kidasanzwe Imana ese muri jewe kubabwira no baririmbire cyangwa tusepa cyose kubabwira cyangwa uravuza si ivyo ushaka ukoresha yangabire yawe ko umenga jewe niwe wako siku zote nisije itengana na leo hata kesho niwe wako siku zote nisije itengana nawe leo hata kesho daima milele wow ego vraiment naje waranyemeje n'ibisanzwe ne Divin uririmbye kuva kera wabatswe muri 2014 none murakeneye kuronka kuko vyawe cabiro nka gute ndafise page ya Facebook ni Divin Gospel Singer ndakoresha na Instagram ushobora kundonda ni Divin Sindayigaya na YouTube ni Divin Sindayigaya aho urashobora kundonka vyoroshe gose atakibazo nta utoshobora nka CD
canke ntaraboneka muri kano kanya turacariko turategura kuko nakubwiye ko muri studio tugenda ku buntu sako turondera amahera turacamarira indirimbo zimwe ziracasohoka none ayo mahera iyo akeneye nko kuja muri studio dufate amahera n'uyironderera cyangwa urafite n'abandi bantu bahora gufasha kuko nyiri mu ntango nije ndayironderera gusa ndafise abantu bantera intege usana gutera intege bamwe bavuga ati turataha uri kurakora bakavuga ati tora aya maki yawongereze tugakora yego dufate rero nka jewe yuko nshatse kugushigikira wese ko turaba boss ladies hano niwe twasanze ndum boss twari twakunda boss ndatese yego cyane kaje nshatse kugushigikira none ni iki cyotuma by'ukuri numva yuko uburyo bwanje cyangwa amahera yanje cyangwa umwanya wanje no wamvestisa mu bikorwa byawe icyambere kwanza kuri kumenya cyotuma cyane cyane wamvestisa icyambere yego nukwibuka ko Kristo yasize avuze ati nimugende mubwira amahanga yose ubutumwa bwiza bizera batizo n'ijya Yesu ibintu nk'ibyo rero nambaye nzavuga uko suko bose bazoja kuri tere yego nuko hari nabo azokoresha bashigikira abo bari kuri tere muri make namba udashoboye kuja imbere y'abantu ngo uririmbe ngo bigeze kure ngo je studio wowe bwawe ushobora gufata bajya baja studio bajya baririmba ukinvestisa mu buryo kugira ngo ubutumwa bugere kure mu buryo bwa mbere umuririmbyi abakeneye no kugira support kuri question ya music muri studio gukora ama video ama audio ikindi umuntu abakeneye nka jewe ikintu mba nkeneye ni noze promotion promotion mu buryo bwayo mu media mu buryo bwo bavuze indirimbo zawe bavuze indirimbo zanje banyiteho babone ko babone ko ndiho kuko mu bisanzwe abone n'abavugiye ntibazokwihishurira yuko baho ngo ifo kameme nabona yuko nahari ntiberekwa saba marayika none bo gutora gute amatwe amapaji yawe none ni gute ukora kugira ngo amapaji yawe yekane ibyo byo bimenyekane turagerageza gukora kandi bizomera neza kuko biko biragira kure intambwe aho ngeze ndabona ko biko biragenda neza urabona ko biko biragenda neza okay naka kajamo none wobwire no musano wose kwa dukwikira kuri Rehoboth TV ikintu babwira nobwira kwanza mwebwe yego twebwe turi kumwe twebwe jewe hano okay ndabashimira kubukuntu mwanyiyumviriye ko ikindi kintu nobwira abantu nuko bakwiye gutahura neza ko ubutumwa kwakira agakiza ni ku buntu mu bw'ubutumwa bwiza busaba amahera mvugira n'abandi yego umuntu wabona umuririmbyi wa gospel yakoze Divin amahera si umucangero mugashaka ubutumwa bwiza bugere kure kuko tugiye kwa Miripro ndokora ku buntu tugiye kwa Colin dukora ku buntu turapeya muri make ibintu byose kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure turapeya ikindi kintu nobabwira no kubatumira gukurikirana imbuga zanje zose Facebook kandi nabatumira kuri page yanje ya Facebook ni Divin Gospel Singer Instagram Divin Ndayigaya YouTube ni Divin Ndayigaya kandi mwitege ibikorwa byinshi bishasha biri mu nzira kuko uyu mwaka nta kwicara umwaka no gukora murakoze cyane gose si Divin wenyine ariko arakora besha acabandanya bakora no kuri Rehoboth TV macabandanya muronga ama interviews ibiganiro byiza cyane biryoshe gose kugira gusa mu bironke basha ntibigoye ufina kuri subscribe kacuguma wironkera ibintu bigezweho cyane so kuno munsi turahejeje reka ndabasezere bye bye